Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye mwebwe mwese muduteze yompi turi kwigenekerezo rya 28 Mukakaro mwaka wa 2024 n'umunsi isi yose ihimbaza wahariwe kugwanya indwara y'igitigu. Murano makuru turababwira ibitigiri igihugu c'u Burundi kigeze ko kubagwaye iyo ndwara. Murano makuru turaza kubabwira uko ikibazo c'amazi cifashe muri zone Kanyosha no ku kigo ca kaminuza ya Zege iri ku mugwa mukuru wa politike. Abarundi bahungiye mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu ca Tanzania barasaba ko hongerezwa igitigiri cabimurirwa mu bindi bihugu n'ibindi vyifuzo bitandukanye bagiye barashikiriza, ariko ubuserukira leta ya Tanzania we abona ko nyabuna bakwiye gutaha bagasubira mu gihugu cabo. Muraguma hafi, hari n'ayandi twabateguriye mukanya inkuru imwe kwayo sangwe kazi. Ndasubiye kubaramutsa mu ndere y'amakuru tuyahere mu gisata c'umutekano. Hari umusore yishwe anizwe muri zone Ndava iri muri komine Buganda ni mu ntara ya Cibitoke hari kuwa gatatu w'iyindwi turiko turasozera. Umuryango w'uyo yishwe uvuga ko wamenye ivyugo rupfu kuri uyu wa gatandatu. Abamwishe bakaba bamuhoye ko yari yababonye bica uwundi muntu igihe nyakwigendera yaravuye kuzana igitoro mu gihugu kibanyi ca Kongo. Inkuru tuyishikizwa na Walter Kwizera. Umusore nyene kwicwa yarazwe ku izina rya Rodrigue Nitanga, akaba yishwe avuye kurondera igitoro muri Republika y'Intwaro rusange ya Kongo. Nkuko amakuru ava muri zone Ndava abimenyesha, nyakwigendera yishwe n'abantu babiri bazwi ku mazina ya Gaseti na Gaspard. Ayo makuru nyene akemeza ko abo bakekwa gukora ico caha boba bamaze gufatwa n'inzego zibijejwe. Uwapfuye kuko yapfuye anizwe amunegera muri urugi rusizi bavuye hakurya muri Kongo akuzana ibitoro. Anigwa rero n'uwo bita Gaseti n'uwo bita Gaspard. Ibyo maze kumva nuko umwana ino saha baba barafashwe nanyo yitwa Nitanga Rodrigue yabaye muri Kredi. Nkuko bibandanya bishikirizwa nabo hafi yiwe, mu byo Rodrigue Nitanga yazize harimwo ukuba yarabonye ko abo bamwishe bari bahejeje kwica uwundi muntu. Harimwo kandi izo mari yarazanye mu Burundi kugeza ubu, ariko ikiziga ciwe ntikiratorwa. Yabaye muri Kredi bimenyekana ejo kubera umwana ino saha n'ikiziga ntabwo kirabonekana kabisa. Agize ibitoro yaravuye kurangura Kongo bari kumwe n'abo bantu nyene ibitoro bamubonanye, ariko kandi bivanye nuko abo bahungu nyene hari uwundi muntu bari bahirije kuniga n'abaseruka asanga na hari umuntu bahirije kuniga nawe muri iyo nzira mu kwanka yuko aza kubavuga nawe batamukorera n'ibyo bari baje gukorera uwundi. Amakuru ava mu muryango wa nyakwigendera ariwe Rodrigue Nitanga yemeza ko abo babiri bakekwa kuba baramwishe aribo Gaseti na Gaspard bava muri zone Ndava muri komine Buganda. Umuryango wabuze ugasaba ubutungane gukora ico bujejwe ataho buhengamiye. Walter Kwizera urakenuye. Nari nabibabwiye mu ntango zano makuru. Mu Burundi abantu bari hagati ya 5 na 10% baragwaye umugera w'igitigu wo mu bwoko bwa B, abashika 10% nabo bagwaye igitigu cyo mu bwoko bwa C. Ivyo biri mu itangazo ryasohowe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanyikiza ca sida mu gihe amakungu yaramutse ahimbaza kuri uyu wa 28 Mukakaro umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya indwara y'igitigu. Kw'isi yose naho abantu bashika 1,400,000 barahitanwa buri mwaka niyo ndwara. Umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ca sida Ridwine Baradahana amenyesha ko ibice 3% vyabihereza ibiyayuramutwe bakoresheje inshinge bagwaye iyo ndwara y'igitigu yo mu bwoko bwa B, abarenga gato ibice 4% nabo bagwaye igitigu cyo mu bwoko bwa C. Umushikiranganje atera kamba Barundi kwipimisha uwo basanze agwaye agakurikiranwa n'abaganga. Mu Burundi uwo munsi uzohimbazwa kuwa 31 muri kuno kwezi. Icivugo ni indwara z'igitigu nituzifate minenegwe tuzigwanye hakiri kare.
mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate tubandanye amakuru twabateguriye. Umuntu yobona ikintu kijana kiriya caduze kiragoye kiriya kiragoye ahaguma agira ati ni byiza guma agira ati ntama ni nziza zirahiriwe kuko wabona katabuze uwo si umwungere mwiza yitwararika intama ziwe. Abidoga ngo ibintu birazimvye genda muvyironderere none cyo nigera ndababwira ko ibiraya bizimvye ndigera ndababwira ko ibiharage bizimvye kandi ndabifise ndigera ndababwira ko ibigori bizimvye kandi ndabifise cenja muri stoki wanje none mwone kubera mutogira nkuko. Nari nabiciye ku masonga kaminuza y'Izege ku mugwa mukuru wa politike y'u Burundi iri mu bukene budasanzwe bw'amazi meza. Amazi basigaye baja kuyavoma mu myonga kandi bikabagora cane. Abanyeshure biga kuri ico kigo batekewe n'ubwoba ko hamwe atacokorwa mu maguru masha ashobora kwiyadukiza indwara zifatiye ku isuku rike. Iyi nkuru tuyibaze Emmanuel Ndayishimiye. Abanyeshure biga ku kigo ca kaminuza c'Izege ku mugwa mukuru wa politike bavuga ko ikibazo c'amazi meza cabaye ndanse muri ico kigo. Mu misi iheze amazi bayaronka n'imiburiburi kabiri canke gatatu mu ndwi, naho yaba amasaha y'ijoro amazi bayamarana umwanya muto. Muri kino gihe byatanguye kuruta. Abanyeshure bavuga ko hacindwi zirenga zibiri batagira amazi. Muri kino gihe bakoresha amazi yo mu myonga, ibidaheza ngo biborohere na gato. Ikibazo cy'ikindi cy'amazi cyabaye ndanse kuko hariho ashobora kuyaronka nko mu ndwi nka gatatu cyane kabiri, naho nyine akaboneka mu ijoro, naho nyine akamara umwanya muto. Ikitavuzwe cyo ni ukuyabona aje ku murango arakendera nk'amezi nkane. Twaca twikora ku mazi materne, tukamuza dufite materne atatu ya 3 litiro n'imwe. Ubu rero cyabaye ndanse haraciye indwi zibiri zirenga atari cy'amazi. Rero muri ico gihe twirukana mu myonga, naho nyine bose byorohera kuko si ngombwa ufise ivyombo. Abo banyeshure bo mu kigo ca kaminuza c'Izege bavuga ko ikibazo c'isuku cabaye amayobera, ntibakibasha kuronka uko bamesura uduhuzu twabo. Icibagiwe co n'umuntu kuva mu tuzu twa sugumwe kubera ubukene bw'amazi, batinya ko bashobora kwandura ingwara zifatiye ku isuku rike. Ikintu cerekeye no koga ni ikibazo. Ikitavuzwe cyo ni ukunesura, dusa n'abibagiye uduhuzu, dusa n'utwagize n'utwacafuye. Nishikiza ubuzima bugiye kugenda gute mu matwarete, iminuko ni yose kuko nta mazi, kuko afise n'ubwoba yuko umwana umwanya ashobora kuhaduka ibigora bivuye ku isuku rike. Abo banyeshure bavuga ko hamwe atacokorwa mu maguru masha ibitari bike bishobora kuyangara, bagasaba ishirahamwe Regidezo gutorera inyishu ico kibazo. Bituraronka bo mu ishirahamwe Regidezo Igitega kugira bagire ico bashikiriza, nico kimwe n'abarongoye ico kigo ca kaminuza. Tugukengurukire Emmanuel Ndayishimiye. Tukivuga ibijanye n'ubukene bw'amazi tuve ku mugwa mukuru wa politike dusimbire ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Amwe mu makartier yo muri zone Kanyosha ni commune Muha iri mu gisagara ca Bujumbura arakwije amezi 6 atagira amazi meza atangwa n'ishirahamwe Regidezo. Abanyagihugu bo muri ayo makartier bakoresha amazi y'inzuzi arimwe imyanda myinshi, bagatinya ko bashobora kwandura indwara zivuye ku isuku rike. Iyi nkuru tuyibaze Emmanuel Niyongeko. Ikena ry'amazi meza ritera riba akayobera abahinga mu makaritie atandukanye yo muri zone ya Kanyosha komine Muha mu gisagara ca Bujumbura. Uyu munyagihugu wo muri karitie ya Nyabugete ya kabiri ashikiriza ko amabombo amazindwi birenga yarumye, indwara zo gucibwamwo zikaba zimaze kwibonekeza ku bana. Abo muri Nyabugete ya kabiri hanyuma ry'amazi rikuruka baratumenyereye kuyabura, akaza saa 8 z'ijoro, umuntu wese akavyuka akavoma akuzuza ibivomesho tukabona kubaho. None ubu dutanguye indwi igira kabiri atamenya ry'amazi rikurukira hasi, ubu abana batanguye gucibwamo, amazu n'umuduhu aranuka ugama wese ataronka amazi. Muri karitie ya Gisyoho ibintu vyarayangaye. Bamwe mu banyagihugu bavuga ko haheze amezi 6 badakubise ijisho amazi atangwa n'ishirahamwe Regidezo. Abafise uburyo ngo bagura amazi yashizweho n'ishirahamwe ryitwa Amazi Water. Ikibazo cy'amazi kivuga twarahereranye aheze nk'amezi 6 atamazi y'amazi tuzi rya Regidezo kugura, aho ashobora kuba ari ishirahamwe bizana amaplake solere hama bakazana n'udukombe tuyakwega ava mu kuzimu tukagira suforme ya robine public. Ubu niyo ziriya yatunze abantu mugabo urumva amahera yo kuyavomesha no kuyazana usanga bizimvye.
hari naho usanga ibyo dushikiranye ku majana 5 ntibyoroshe. Abanyagihugu benshi rero bo muri ayo makaritiye ya zone Kanyosha bikora ku mazi y'inzuzi arimwo imyanda myinshi bagatinya ko bashobora kwandura indwara zivuye ku isuku rike. Abashima dukoresha amazi mabi y'uruzi mugere cyane cyane aba mu ruhande rwo mu ruziba, amazi y'uruzi y'ikigingwe ababa muri karitsiye y'Akagigi, ibyo byose tukaba dufite amazi acafuye kubera barukoze baziroporamwo bazitamo imyanda itandukanye, nta kundi umuntu ashaka kuyakoresha uko nyene ariko tugaca tuhandurira indwara zo mu nda nk'uko uwurongoye ry'Igihugu yabishikirije yuko ikibazo c'amazi y'ubuva mu nzu twasaba leta yuko ikibazo gitorera umuti. Kuri ivyo mu ruganda rwa radio RPA ntitwashoboye kuronka umuyobozi mukuru w'ishirahamwe ry'Igihugu Jean Albert Manigomba kugira ngo twumve ico bivugako. Emmanuel Niyunge ko tuve ku mugwa mukuru w'ubutunzi dusimbire mu ntara ya Cankuzo aho abanyagihugu baho babangamiwe n'abana bo mwibarabara bivugwa ko leta yari yinanase ngo ibakure muri ubwo buzima ibatwara muri iyo ntara ariko biba impfagusa. Agashavu ni kenshi muri bamwe mu banyagihugu baganiriye na RPA. Aba bana rero bazanye urumva ibibazo byo birahari baratera ingorane. Uzubona nko kuri centre bari bo banyagara waja ku mupaka bashika muri Tanzania mu Rusagamba ukabona nibo bagenda nibo bagiyeyo waba uri mu Cankuzo ukabona abana bariko baragira ibirometero bagira gute bagenda binyegeje baca mw'ibarabara batavyo bagiye. Izo ni ingorane cyane, ni ingorane batera abantu. Ubu abantu nko mu mwimbu w'ibigori barabejeje baja kubica kandi bana nta nuwa bakomakoma bari mw'ibarabara ntawe bakomakoma. Uko niko byifashe Numva rero ni ikintu gitera impungenge cyane abahaba cyane cyane abari iruhande kuko nta buzima bafise nta birema bafise. Urumva rero n'abantu bakuze bashobora kugenda bagafata n'abantu bakuze bakabafata ku nguvu. Zose n'ingorane ubusuma bugaca bugwira. Dusozera n'amakuru mu bivugwa mu impunzi z'Inyarugusu zisaba ko hokongerwa igitigiri c'abimurirwa mu bindi bihugu, itunganywa ry'ubutunzi, indero n'ifungurwa bigahindurwa. Izo mpunzi zabisavye kuri uyu wa gatanu igihe zagendegwa n'ubuserukira leta zunze ubumwe za Amerika. Waserukiye leta ya Tanzania wewe abona ko impunzi z'abarundi zikwiye gusubira iwabo. Emile Nibasumba. Jafet Manirakiza aserukira impunzi mu ikambi ya Nyarugusu yasavye leta zunze ubumwe za Amerika gushiramwo n'abarundi mu bo ziha ubuhungiro nk'uko zisanzwe zibigira ku bafise ubwene gihugu bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uwuserukira leta zunze ubumwe za Amerika zisanzwe ziterera ku rugero rurenga 60% mu bijanye n'impunzi muri Tanzania yari yasavye impunzi kuvuga ingorane zose zizihanze. Turabashimira kubona muri igihugu ca mbere gitanga ubuhungiro ku mpunzi zifite ingorane zikifuza kuja mu gihugu ca gatatu, ariko igitigiri kiracari gito cane turazi ingorane ziri muri ibi bihugu byo mu biyaga binini. Turabasavye rero ko mwokongereza igitigiri cabo mwakira ku ruhande rw'abanyekongo, ariko tukabasaba no kugura imiryango ku ruhande rw'abarundi ku bafise ingorane. Ikindi waserukira impunzi Nyarugusu yasavye leta zunze ubumwe za Amerika nuko abanyeshure bahejeje amashure yisumbuye bokoroherezwa mu bijanye no kwiga kaminuza muri Tanzania kuko abicaye ngo ari benshi. Jafet Manirakiza yasavye kandi ko amavuriro yugawe yokugururwa, igitigiri cy'abavuzi kikongerezwa, impunzi zigakingirwa malaria hakoreshejwe incanco hamwe no kuziha imisegetera. Ibindi yasavye nuko imfungurwa zokongerezwa kuko bahabwa nke cyane kandi bakabahindurira kuko bama kundwi imwe. Muri iyo nama yabaye ku munsi wa gatanu, impunzi zaremerewe n'uwaserukiye HCR kw'incanco n'imisegetera bizoboneka vuba kugira zikingire malaria. Ibijanye n'imfungurwa navyo ngo HCR izovugana na leta ya Tanzania babitorera inyishu. Abanyeshure bahejeje amashure yisumbuye nabo ngo bazobandanya kurondererwa aho bashobora kubandaniriza ivyigwa mu makaminuza yo mu bindi bihugu naho uburyo bw'ababafasha bukiri buke. Ikijanye
no kongereza abavuzi uwaserukiye leta ya Tanzania yasavye uwuserukira leta zunze ubumwe za Amerika kugira icyo afashije ariko mu bijanye no kwimurira impunzi mu bindi bihugu uwaserukiye leta ya Tanzania yarashimye ivyo leta zunze ubumwe za Amerika zikora ku banyekongo ariko kubijanye n'abarundi yavuze ko igihambaye ari uko bobandanya kwiyandikisha bagataha iwabo. Nawajibika kuambia kweli, ndababwiza ukuri twebwe muri leta ya Tanzania hamwe na leta y'u Burundi ntidushimishwa n'ubuzima bwo kuba impunzi igihe kirekire. Igikorwa cyo kwakira impunzi nta ngorane kidutera nivyo tujejwe, ariko nawe imvo zatumye uhunga zihavuye wategerezwa kuvuga ubu ndasubiye mu gihugu canje. Iwe ni wajibu wako kusema kwamba sasa nataka kurudi katika nchi yangu. Iyo nama y'inyarugusi iheze uwuserukira leta zunze ubumwe za Amerika muri Tanzania Michael Bata yanditse ku rubuga X ati naronsa akaryo ko kuvugana n'impunzi z'abarundi ziri nyarugusu bahunze ibintu bikomeye kandi ntibazi ivyo bashikira hamwe bosubira iwabo. Ndasavye nshimitse leta ya Tanzania kugira ibishoboka byose kugira ngo hatahuke uwuvyifuza. Nkayisaba kandi kongereza abaja mu mugambi wa leta zunze ubumwe za Amerika wo kwakira impunzi. Gushika mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu Tanzania ikaba yarimo impunzi z'abarundi zirenga 127 kubw'ibiharuro bitangwa n'igisata ca ONU kijejwe impunzi HCR. Urakoze Emile Nibasumba. Ni no kuri iryo jwi ryawe duciye duhereza ko amakuru mu Kirundi twari twabateguriye yo kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 28 Mukakaro umwaka wa 2024. Mwakoze mwebwe mwese twari duteramanye. Nkengurukire bagenzanje b'uruganda rwa RPA bafashije kuyatororokanya nibagiye abari mu buhinga bw'ivyuma. Marie-Ange Irakoze nije twari kumwe kuri micro ndabikebanuye. Giraho muba mwubahwe na Gahwane.